ni koko bihora bishika mukagiranira amashari gushikaho barogana muri film Jeka tawe ndafata yandoze barandoze mugasinda yose sinamenye urozwe wose ucamenya ngo yakaruzwa ari karogwa n'umukinyi wa film fete nyene ni bya bintu biri mu mitwe y'abantu nazi kuno bipanze nimba jewe mimi ndozwe ni gute cyane yumvira ngo n'umukinyi wa film yandoze naho bisigura ko uwo muntu twadufitanye beef none mani hari ibintu biri ngaho mwisi je binanira gutahura mbwirizwa je kumukunda none niba nyanka je nigiki nakoze je ndamwanka nanje ahubwo nanje ndamukunda kubera ko ijambo ry'Imana ngo bazotumenyera ku byo twama kandi nimba umuntu anyanka kumuitura kumwanka navyo mbambaye nkawe zigenye zitatu ziri ku idarapo ry'u Burundi turashaka kumenya zisigura iki mimi Mireille ndagoye ndagiye ndagoye zisigura ibyitinamwa by'inoti uko abantu bahora bayita ushobora gusanga umutaxi afise ukuntu ayita muri restaurant ko afise uko jenzi ko ayita cyambere ni sengsa isigaye na majana 5 nabindi kandi nungore ivyo bindi navyo ziri kuri ntundenganya nta kandi gatera murumva bakunda kuvuga mana yanje biransaba kwiyumvira cyane yego arangope ingazi Yes, nkundira ndabaramutse nongera ndabaha ikaze kuri Magic Channel ndakubwira ko ari mugano wa Kent, mugano w'Imana, mugano w'umwete, mugano w'ibikogwa, mugano w'abantu. Nuko, another day, another vibe. Barabizi. Misi yose yonje mbanje mfise umuinvité spécial. Uno munsi nkamaragize gutya dushobora kuronka umwe mu bakinyi b'amareresi, umwe mu bigeme yashoboye kubera icitegererezo banje. Yaraserutse mu makinyi b'amareresi agerageza kwerekana no kwitanga abona ko agisoreresi yiwe ku gatwe kiwe ya mbere abantu benshi mvura barabishimye bivaye no kuntakina uno musi nashoboye kubazanira kuri dushobore kuyaga kuri nabiri ya mite mimi Mireille ndakwakira cyane mimi murakoze hajye bakunze kuvuga ngo ni mimi ngo kunda kuba afise udusoni muri film mbashaka kumenya no mu buzima busanzwe ni kuba ariko ubundi twe je mbashaka kumenya twe turakuzi ailleurs mimi ujya muri film abandi bazi turashaka kumenya rero no musi mimi wanyawe ninde atandukanye n'ujya abandi bahora basanzwe babona ku screen twinjiye mu kiganiro mbega twatanguye imagine aracyari afise ubwoba ntaramenya ko twatanguye ikiganiro washaka ni presenter gute na mvuga iki kindi ushobora kumva ati sawa cyane n'uburacyafise ubwoba oya ahubwo reka dutanguze n'isengesho amen ego adusengera tuguhaye icyubahiro mwami Yesu Kristo akoze kuduha umunsi mwiza kugira ngo tunezererwemo izina ryawe nirihabwe icyubahiro tukweretse umwanya tugiye kuba hano hantu tuganira kuri Magic TV ndakwinginze rero uzi kubana natwe n'abari twibwira izina ryawe Kristo abaryoshye gwa hejuru mu tuvuga byose amashimwe n'icyoro cyose bigarukiwe mu izina rya Yesu amen amen warombajije guterera bakunze wa Magic Channel mukebuke muri commentaire myinshi myitonde uno munsi umbwira nabi nzomuherekeresha amasengesho ya mimi nuko ndashaka rero kumenya no munsi mimi wanyawe atandukanye n'ujya muri film ego dusanzwe tubona ukunda no gukina hari byinshi bikunda gusabisa nuko benshi bavuga ati arakunda gusenga ni sawa ariko mbashaka kumenya iyo uvuye muri filme wiyambiye igishusho yo kuza urereka abantu icigwa kanaka mu buzima busanzwe mimi nawe ameze gute ndameze nk'ukuri kurambona hajya mimi araja ku isoko mu bandi akagura ibintu nyene bisanzwe yego uhora wimva gute bishitse ukaja ahantu ukabona bose bariko baratera induru bavuga mimi urumva ko nagiye none kuri terre abantu bose bambona ko biba bigoye ariko
abari ibintu bisanzwe biramaze gushika mu kibano aho uherereye wari uzi yuko atamuntu n'umwe yakumenya ariko urenganye ukazumva bariko rwamagara nkangaha naje kuhaba ndahimukiye vuba naje kuhaba rero kuri iryo barabara ryose naciye nsanga ari abafana banje ndetse n'umuntu tubana mu rupangu naciye nsanga ari umufana wanje wow imagine nyine wetavye wari uzi mugabo uza gusanga yarasanzwe nuko mimi Mireille amezi 10 araheze muri industry y'amareresi ubona filme zifashe gute ya hani wacu amezi 10 araheze y'uyu mwaka yego bimeze neza pe uko byari ejo siko biri no munsi ubuye muri industry hari amafilme meza ariko barakora cyane muri make bimeze neza nuko mbashaka kumenya zimwe mu ngendo wakoze hari byinshi twashoboye kubona bashobora kwandika ku mbuga zigiye zitandukanye bati iri risi riko riratera imbere turabona abakinnyi bariko baragenda basohoka ndashaka kumenya bimwe mu bintu uvuga ati ndashobora kuba narakuye hariya narahuye ubwenge hariya mu rugendo wari kurakora n'ivyaye gukora cyane tuba dushaka kumenya uvuze gukora cyane uno munsi mu vyerekeye umwuga wanje ni gushiramo agatege nyene ngakora cyane kuko nico kintu nigiye hariya barakora cyane pe bivuze ngo wahi wacu baracafise akantu ko gutevya canke ko gukora bavuga bati turiko dukora bimwe bizosohoka ibindi birahari ariko hari abo bamizako urumva hano barakora ariko sico kimwe na hariya kuvuga hariya kabisa baritavye umuhamagaro barakora byatari ku buryo sinzi barakora basi gusumza twebwe uko dukora ino nino turakora ariko hari aho tutaragera kandi twebwe ariko harigiye bamwe bakibikora nko kwinezereza ariko hariya aye babikora nk'umwuga donc nka business mbashaka kumenya rero uvuze ati hariya babikora nk'umwuga ino hariya bakibikora nko kwinezereza tuba dushaka kumenya gusigura gute ino abo bavuga bakibikora nko kwinezereza mu gihe tubona abandi bakinywa amareresi bamavuze bati turiko turashiramo ingufu turiko turashiramwo ukwitanga gukomeye bano bantu bazi badushigikira basukemo imitahe tuba dushaka kumenya wewe nka Mimi ubona habuze iki bohindura iki kugira natwe hahandi ya ntambwe twifuza kubabonako namwe mwayishitseko rega navuze bamwe ubundi bwo bari ku kazi abariko barakora barahari benshi cyane batanga amafaranga yabo bakora nyene babandi bitavye umuhamagaro pe ariko hari abandi babikora nko kwinezereza gushaka abahitinge bamenyekane ariko abandi bobo abo nabonye hari benshi babikora donc ni business ntago fina ni business n'akazi rero natwe nitwagira tukabifata nk'akazi kumbure tuzoba serieux tube serieux nyene dukore cyane twati ni business ni ibintu bizodutunga ejo kuko beshi nyene nivyo bidutunze nyene tukaba serieux tugakora cyane nubwo bitoroshe nuko uravuze ikintu ati hariyo benshi baba bishakira hit baba bashaka gusa kumenyekana tuba dushaka kumenya rero tumaze iminsi tubona ibica ku mbuga zigiye zitandukanye aho ubona ko bamwe mu bavyeyi batanguye kuza barijukira bakabona ati uno munsi ireresi irashobora gutuma umuntu abaho uno munsi ubifashe nk'umwuga birashobora kumubeshaho mu gihe benshi abandi nabo baca bavuga bati abajayo bagenda bagiye kwironderera abababona aba diaspora ati baba bagiye kwironderera baca baja mu ngeso mbi z'ubuhumbu mbashaka kumenya uno munsi nka Mimi Mireille amazi igihe kitari gito muri filme ya hani wacu wowe uraheze ukavyakira gute ubonye bariko bavuga gutyo cyane ko babishira ku ruhande rw'abigeme ikintu cya mbere bomenya nuko aba diaspora se baraba filme zacu gusa hari n'abari ngaha mu gihugu iwacu mu gihugu kibanye donc aba diaspora baraba filme zacu gusa rero ibyo oye ntibabivuga uko yabivuze uko baba bihenze hanyuma abavuga yuko abagenda gukina ari ubuhumbu namavuga ati biterwa n'icyo umuntu yahisemo
nyene uri muri itere yo gukina film hama nikakugirira neza ikakugirira ubuntu ikaguha igikundiro ni tere nziza cyane yoroshe kugira ngo ushobore kuja mu cyo wahisemwo neza nimba wahisemo kuja muri ubwo buhumbu birakorohera cyane kubera nyene uburahani isi yose kubona ububwirwa amajambo menshi y'abagukunda iki urumva rero kugira ngo ushobore kuja muri ivyo bintu neza biragufasha kandi iyo wahisemo neza kutaja muri ivyo donc kudaja muri ubwo buhumbu nk'akaro wahisemo nko gukorera Imana ni terrain nziza cyane yo gukorera ku Imana kubera ko abantu bose bagukunda bagira iki nyene abarakanyakeza kubabwira Kristo neza kuko uri kura donc profita kakanya kabagukunda ukababwira ikiri muri wewe rero bavuga ngo ibibogaboga mu muntu nivyo avuga canke nivyo akora rero icyo wahisemo nicyo ukora nuko hari n'abandi bigeme bakunze kuvuga bati cyane bano bantu babakinisha amareresi barafise ingene bama bashaka guprofitira kuri bo ugasanga urabwiye ati mbere yuko ndagushiramo ireresi tubanze dukora ibi tubanze tugira uko aho naho bashaka kumenya umuco wowe nka Mimi wowe uzi bamwe mu bafise iyo ngeso canke ushobora kubuhanura iki batoyi banyu bari nyuma kugira nibaze bazomenya bati uno munsi tuje muri ibi iki kubuga tujemwo hasabye ibi nibi ego barahari barahari icyo nabwira rero batoyi bacu bari nyuma bazize baratugisha inama twebwe abakambwe nkuko natwe tugisha inama bakuru bacu no kuvuga rero gusaba zitonde nakubwiye iyo uje gukora iyo uje muri filme uje kurondera hit yugashikira mu biganza vya babandi nkabuvuze bagukoresha icyo bashaka cyose kandi ya hit ushobora kwironka cyane ntuyironke ugasanga utakaje agaciro so ariko iyo waje uvuga ngo nje mu kazi uje gukora uje guserura impano yawe nkuko uba wavuye muhira uvuga mu by'ukuri nubwo uhura nabyo uravuga ati cyambere no kwimenya cyane ndiko mvuga mu ruhande rw'abakobwa no kwimenya ukamenya agaciro kawe atakintu na kimwe ukagereranya naco muri icyo gihe rero bitewe n'icyo wahisemo n'icyo uri n'icyo ugomba kuba umenya uko witwara nuko Mimi Mireille urumwe mu bigeme twashoboye kugira gutyo tuza kubona urashoboye gushiramwo kwerekana ubwitange bwawe ireresi ishobora kuja ku mugaragaro duhereye ku bigero vy'umwigeme ibibero vy'umuvyeyi nuko turashaka kumenya rero akenshi baravuze bati nta ushobora kuyikoresha ireresi adafise imitahiri inyuma yiwe aho ubona ko benshi banagumye bagaruka banavuga bati uno Mimi Mireille arafise ineza family niwe ati bivugwa ko ishobora kuba iri en partenariat ishobora kuba ifise umwe mu bayifasha cyangwa mu bamusponsoriza ari mu gihugu ca Australia mbashaka kumenya ubwa mbere bwobwo birakunda ko umwigeme ashobora gutegura ireresi akarikora ku gatwe kiwe akarishikiriza birakunda cyane kuko turiko turazikora kandi ni ku gatwe kacu hanyuma ivyo uvuze ngo ushobora kuba ufise partenariat n'umuntu ari muri Australia nta kibazo nibakomeze banyaturere neza kuko ndamukeneye kuko ineza n'umuryango ufasha imfuvyi kandi turakeneye amaboko turakeneye amaboko adushigikira hari abana benshi b'imfuvyi bararubusa badafise ikibatabara twebwe nka Ineza duhari kugira ngo dushobore zibura aho amaboko yacu magufi y'abasi nyene akore ibihwanye nuko tungana ariko urumva Imana duhaye andi maboko twabishimira Imana ko ni kubw'inyungu zayo ariko rero ibyo bavuga sivyo tumenye turashaka kumenya bivuze ngo gushika ino saha Mimi Mireille cyakora ku gatwe kiwe abantu babimenye neza family kuvuga nta muntu ari karaza amufasha nta wararonka Ineza twebwe turisopa hageze ko tujya gufasha turisopa imbari bitatu byanje undi akagira bibiri byo cyangwa igihumbi tugateranye tukaja kuraba abo bana ntama mu bikorwa byanje nyene nuko nyene nkora ku gatwe kanje hari gushaka gutombora sangwa rose umuntu nyene agushiga tinzo guterera nk'ibihumbi jana hata ibintu ntacyo birinze bizokota kamera kaza nyene buke hamugasenga Imana ikicira inzira nuko cyakora nk'umuntu agufasha
nuko nyine ndacagwana urugamba rwa jenyine sindaronka umuntu ashigikira nuko ariko ibintu biriko biraza turabona uriko uratera intambwe ndashaka buke nigo rugendo bashaka kumenya rero akenshi bavuze bati urabona yarasohotse ati hari byinshi ariko ariga azarazana urugendo wakoze kuva mu gihugu cacu ukaja ahandi ugerageje kuraba ivyo wagiye urigana hariya izihe ntambamye ubona gushika ino saha iwacu tugifise kugira bariko baradukurikira amashuri kumenya ati twokosora aha twohengamura aha hahengamye kugira natwe ejo canke hirya ejo ibintu bishobore gufata inzira oya gusa nabirenze kimwe gusa kuko natwe ngaho ino turakora cyane pe turakora kandi amafilime meza turakora kandi amafilime meza ikintu cya mbere nuko twamenye ko turi mu kazi hanyuma tukamenya yuko ikibuga turimwo hari abandi bagikiniyemwo kandi baragiye gutyo nimbugiriwe amahirwe ukabona ko urakora ibikorwa abantu bakabikunda saba inkomezi imana bikomere ubandanye hanyuma ikindi turakeneye abantu nyene filime ndundi irakeneye abantu bayishigikira kumbure hari n'ibyo tudakora kubera uburyo buke kubera kudashigikirwa kubera hari twashaka gukora vyiza cyane ariko kubera uburyo tukabireka so nicyo kintu dukeneye support filime ndundi ikeneye support abantu bafise imitahe bakayishiramo hama bakaraba ingene abarundi batwika abarundi baratwika we nukuri bakora barategura ibintu vyiza barose amasapoti sinabanga filime ndundi yo biyambere kw'isi ariko nanone vyonashoboka kubera ko hari abantu bakora kandi hari abantu bategura ibintu vyiza cane so rero ibisigaye nibaza ko nivyo no kubura uburyo buhagije ndashaka kumenya rero tumaze iminsi tubona izindi resi zo mu bindi bihugu ziriko ziragenda kudandarizwa ku masoko mpuzamakungu ndavuga ku rundi rwego hani iwacu ubona aho bahabuze iki ni mwebwe abakinnyi ba resi mutitura ayo mashira hamwe kugira ashobore kuza kubasukamo imitahe canke nimwe muyitura ayo mashira hamwe atarashobora kubizera kugira natwe iri resi ryacu no munsi dushobore kubona rigeze ku rundi rwego ubundi bwarahari hani iwacu duhora tubona kujya bafasha imiziki ayo mabanke twengira sinzi ko badukunda nuko batadukunda twibuke natwe turi abana b'igihugu kandi target yacu ni ukugira ngo ibendera ry'igihugu cyacu rikomeze guhungabana no mu makungu cyangwa no mu bindi bihugu kubera ko filime igera kure cyane ubu barazi babonye mimi babona Burundi hano hoja hose babonye mimi babona igihugu cy'u Burundi so nukuvuga rero natwe batwiyubuke kujya bashigikira imiziki bashigikira na filime ndundi nuko dora tubona abandi iyo habaye ibiteramo bashobora gutegura igiteramo c'abakinnyi b'amareresi bagashobora gukora igiteramo gikomeye ndetse kwanatumira n'abaririmbyi bagiye batandukanye hani wacu habuze kugira namwe mushobore kuza muratunganya ibikorwa nka bene ivyo haraho tutaragera nyene ubuke nigo rugendo kumbure tuzobigerako nuko ndashaka kumenya rero mimi Mireille amezi 10 ararangiye hano mu gihugu iwacu tubona amaresi ariko araduga atera intambwe tugaruke gato kuri resi duheruka kubona ya izo Chris na Ornella aho nako benshi bavugishijwe nico no kwita titre intangamarara banditse kuri rijya resi baca bagira bati bino bintu bisa nibiriko biratuma film cisubira hasi aho benshi babavuze bati barabesha abafana kushiraho ijya save the date ndetse bamwe no mu bandi bakuru bakagenda barababwira ati bariko babyitwaramwo nabi ndashaka rero kumenya wewe nka Mimi wavyakiriye gute navyakiriye gute kubona vyagenze kuriya navyakira nkuko bene byo babidusiguriye abaje muri rasuma baradusiguriye baratubwira ati baradusiguriye neza pe uko bimeze uko byagenze twibwiye kumbure tutarabimenya twabona twari tuzi ni save the date nyene yo mu buzima busanzwe ariko tumaze kubona ari filime twabitawe kari film ego no turimo nyene ni showbiz nyene ni ibintu byo nuko nyene donc dukwiye gutahura nyene showbiz cyari canke ururuga ibi bintu turimo nyene so rero nabango nabyake cyangwa nabitaho bisumba uko babidusiguriye ba nyene byo
navyakira ko babidusobanura ko bamaze kubidusobanura je nacenda bitahura ariko urabona ko bazanye création canke ico no kwita bazanye iyindi mbono nshasha muri mareresi aho benshi batangaye ijya system bariko barazamo ariko ahubwo barakaze bakuru babo bagumye bababwira ati ibi bintu sivyo ahubwo mu bihagarike muriko muraducafuza ati muriko mutuma abantu badazoshobora kubana bashaka kumenya rero wowe nawe uraheze ukabibona gute jewe rero mimi hari ibintu ntaho umwanya wanje jewe buri ikintu umbwiye mbona kuza kwiyumvira b atari wambwiye ubwo bwenge nabwo mfise rero sinovuga ibirenze donc sinovuga ibirenze ivyo bene byo badusobanuriye bikwiye kandi je narabitahuye kandi n'abari bahari barabitahuye ni filme kandi nkuko babitubwiye izo harakantu yavuze ati twebwe ko ari mwebwe mwavuze ko ariko tugiye kubaka twe twageze tubibabwira twe twasohoye save the date kwa kuno twebwe mu mitwe yacu twabonye save the date kibaza ko ari save the date nyene yo kubaka nyene yo kuzoshinga urugo nabyumva ariko bo bari bazi ko ari filme bararinde n'igihe cya lasuma yayo barabitangaza ko ari filme n'ubu iyo filme ikirasohoka ahubwo batarayibona ntibagende kuri Mutoni Onera bayirabe ejo umenga ejo harasohotse partie ya kabiri mugende muyirabe ni filme nziza iryoshe iteguye imeze neza cyane ariko mimi dusubiye inyuma gato urabona ko umenga muri no misi biriko birazana ikindi cuka kuko urabona ko baguma bavuga bati iyo mukuru aguhanuye ikintu hama ntukigendereko ati biraheza bigatuma umanuka none turashaka kumenya rero kumbure ni zimwe mu mpanuro batakurikije canke nuko hariko haza amaraso mashasha azanye ubundi buryohe bushasha ni zimwe mpanuro bahawe batakurikije bo bavuga ko bijye bintu bakoze atari ivyo ni bande babivuga bamwe mu bagerageje kubahanura babwira ati uno munsi muriko muratumara amanza twebwe nyene abo babahanuye nibaza ko ari bo baja kubaza jewe sije nabivuze twashaka wewe urabona nawe waraciye muri bino bintu hari stress nyinshi zagiye ziragushikira kumbura ugisohora amareresi uno munsi turashaka kumenya bariko barasana babaca intege cyane baca intege bayizo urabona ko ari bizuhava bituma gereresi ryacu rihava riza kuzamwo ukuntu nyene icyambere izo na Chris n'abakinyi izo Chris na Omera n'abakinyi beza cyane dufisa no mu gihugu cy'u Burundi baravyumva ahubwo umuntu abaca intege ahubwo niwe numva twoca intege nawe numva umenga twomuca intege nawe kubera ko amajambo yiwe ntazogera kuko ibikorwa vyabo vyageze kure gusomba amajambo yabo abantu baca intege yogera so rero gico no bibwira ahubwo kuhaje umva jewe mimi ndabari nyuma ndabashigikiye ndanabakunda ugira ati bako nuko mimi Mireille ejo canke hirya hejo hagize umuntu agutamwe umutahe ubona ireresi wowe kora abantu ushobora gutumako batwegere muri bino bihugu nkuko bamaze gusohoka igihugu kenshi aho uvuga ati aba nabonye hari ico baturusha kurusha ni bande utangura gutumako sinobahamagara ko ari cyo nabonye hari ibyo baturusha ahubwo nubahamagara ko hari ikindi kintu nababonyemwo canke mvuga ati donc nimba ndaguhaye isene yanjye ndabona wo matchinga na canke yo hari kandi kabijya koza woyikora neza sije cyo tuma rero ndabahamagara ahubwo nubahamagara bitewe n'ico je nshaka nuko tumaze iminsi tubona abandi baza barandika bati ubu iwanje kwinjira nuko abandi bariko barashinga amashuri mimi Mireille hari icyiyumviro yoba afise cyo gutanguza ishuri oya naje fise kweri genzo nja kwiga nanje igiti mushiri twenga ni kubera ko kumbure nibaza ko washoboye kubona zimwe mu maposti bagize bati ubu usigaye uja kumusaba umukinyi akaca avuga ngo ni je namwigishije zobanza guhemba jewe je navyo nabaye mazi ko je menye ibintu bike muri indasi je menye ibintu bike no kuvuga je ntiwasanze muhira ni burya buzima mbamwe ntari muri shooting mba ndi muhira canke mba ndi kuri eglise nubwo buzima mbamwe birenze ivyo navyonse simenya ngo muri indasi rakwavuga ibintu hariko havugwa ibi nibi uwo mwanya ngira nawe mfise ariko urabona ko kumbure akamaro ko kugira ishuri hama bakaca baheza bakabagumiza hamwe bakavuga ati muzuza murakina kumbure no munsi habaye ishuri rya Ineza Films
ukacuvuga ati abakinyi b'iwanje bose baraguma aho iwanje gusa bazorakinira iwanje hari ico vyokungura canke vyiza no kubareka bagasohoka bakaja handi icambere ababikora ni vyiza kandi nibaza yuko nawe babikora nibaza ko ugiye kubasaba umukinyi batamukwima bitewe ngira n'ubucuti mufitanye canke sinzi nibaza ko abakora bikora ni vyiza kuko umuntu yize n'utize sico kimwe uri gukora ikintu nk'uwacize n'uriko aragikora nk'utacize abo bantu sico kimwe urumva uravyumva nawe ko resultat atari zimwe so rero kwiga ni vyiza abatuzana amashuri ni vyiza n'abatuzanire bige hanyuma ahubwo hari post ya John K nabonye ahubwo niyo uri kuravuga niyo uri kuravuga yari gashure abantu bakina muri The Right of Africa je narabishimye ahubwo we narabikunze kubona abanyeshure uzomye dushakina muri The Right narabikunze je narabikunze kweli numva atari vyiza donc umenye donc ufise ari amanota uzogira amanota azusha habwa akazi muri The Right of Africa umva atari vyiza ariko bundi harabagaruka bakavuga bati urabona ko rimwe na rimwe nk'ubu hari abahoja bagusaba abakinyi kwa Ribat ugasanga ari karabimana ati oya abari abiwanje gusa niho bace bavuga ati yakwiye kubatanga Ribat ziratanga abakinyi bro ariko biterwa none umukinyi ari gushaka gusaba umukinyi sivyo ugasanga uwo mukinyi afise ibindi bikorwa ari karakora none wumva wewe woza kumutanga kandi nawe umukeneye baze barabitahura ashobora kuba wagiye gusaba umukinyi Ribat nawe ari karamukoresha mukeneye ugasanga muri iyo periode ugiye kumusaba donc nawe aramukeneye ari karamukoresha nta gwanko rubirimo ahubwo nuko atamwanya afise uwo mukinyi baravyumva nkuko nanje bazahora bansaba kandi basanga nanje afise ibikorwa byanje ndiko ndakora hari n'ivyo ndiko ndakora aho mbarizwa baravyumva so rero nta mutima mubi birimo ahubwo nuko uwo muntu aba ari karakora kandi ntuza gusaba umukinyi timu naye mukeneye ngo hamimugwihama igukunde ku ya cyangwa kimana tubwira tukunda mugenzi wawe ko wikunda ukunda mugenzi wawe banza kwikunda nuko hari na benshi bakunze kuvuga bati urabona ko muri film biriko birafata indi shusho benshi banavuga ati batinya bwa burozi n'umunsi turashaka kumenya ni koko bihora bishika mukagiranira amashari gushikaho barogana muri film Jikatawe ndafata yandoze barandoze mugasinda sese namenye neno urozwe wose ucamenye ngo yakaruzwa arikarogwa n'umukinyi wa film fete nyene ni bya bintu biri mu mitwe y'abantu nazi kuno bipanze nimba jewe mimi ndozwe ni gute cyane yumvira ngo n'umukinyi wa film yandoze naho bisigura ko uwo muntu twadufitanye beef none mani hari ibintu biri ngaha mwisi je binanira gutahura hari ibintu biri ngaha mwisi binanira gutahura hari monde ntabamwe niyo mpamvu bingora gutahura nk'ubu umenye ko warozwe genda mu masengesho bagusengere cyangwa uje kunywa umuti hanyuma utekane byo kurondera bakuroze none uze kugwana nawe utanabazi ntaho wafashe kiretse mbonda murubonye nk'umurozi nkabona aratibutse mu nzu yanje kabisa hano bavuga ati ndagufashe ariko mu gihe ntaramubona mani biragoye kuvuga ibintu utarabona udafitiye nyene ukuri biragoye ariko ubundi uremeza uravuga ati babizemo neza bariko baraza abari nyuma bamenye ko bihora bishika umuntu akarogwa ahogwa gukina te navyo nzi niba wegihe bakuroga bakubwiye ko baguhoye iki ni bande babimbwiye bande babimbwiye nari kubibwirwa n'uwandonze akazi timimi buriya jewe nije nakuroze nije nagukoreye ahubwo mu gihe atabonabonye nta makuru mbafise nyene ubwo ndabate okay reka nsenga Imana wabwiye nkize hanyuma nibandaniriza urugendo ko vyarinze none abantu bose muzinanye by'ukuri n'abakinyi ba filime gusa nta bandi b'inshuti yawe boshaka kukugirira ishari kubera ko ahuri batahifuza canke iki inshuti zawe nyene zisanzwe zitanakina na film manire zibarareka gucafuza ibintu vya filime nyene muri filime nyene ubaho uko uhisemo niba uhisemo kugirana amabifu n'abantu murayagirana uhisemo kwibera amahoro uraba amahoro bitegowe n'icyo wahisemo nimba umenye okay nshaka kumenya ngo nakaranya sivyo ndabimenye
mbwirizwa je kumukunda none niba nyanka je n'igiki nakoze je ndamwanka nanje ahubwo nanje nindamukunde kubera ko ijambo ry'Imana rivuga ngo bazotumenyera ku byo twama kandi nimba umuntu anyanka kumwitura kumwanka navyo mbambaye nkawe nimenya nk'umuntu anyanka ahubwo ngire fo ndamukunde. Uravuze ibintu bikomeye ati uno munsi nta kamaro ko kwirigura rondera ubu kwigirira nabi kubera ko ntaco vyo gufasha. Kankubwira ijambo ry'Imana rivuga ngo ikibi tukinesheshe iciza. Uravyumva? Wewe nimba umenya abantu bakuroga basengere cyangwa birinde cyangwa isinzi senga burya kankubwira nyene isirika ibintu vyinshi sivyo ciza nuko no gusenga gusa ni duhungire mu Mana ubundi ko abaturoga ntibazoreka kuko abarozi bose ntibarapfa baracyahari kandi nimba wikika ko bari muri iyo film basi bihebe none baguma bakuroga bihebe. Nuko mbashaka kumenya rero Mimi akenshi mu mareresi akunze gukina atera novuga filime zitera kabonge canke ahanura agashashane mu bintu vyo gusenga. Isene Mimi amaze gukina nawe nyene ubwiwe kamutera ubwoba imwondo uvuga ati sha iyi mu kuyikina nimba ari ya media ariko arayidirecting ati nabanje ndamwongorera ati ndakwinginze rabakoze. Hari sene nakinye yari mu filime yitwa Ibohero no kwa Sabasi. Umuntu aza kuncumita imbugita umva ni ibintu ariko ndarota ariko nyene twumva nivyo turota turabikina sivyo. Iyo sene yarangoye narakomye nduru yandi ya vrai uravyumva nabane nk'ubu yo kwihenda akancumita n'abaziki mano ariko kurakina imbugitiri hejuru yawe ati nk'ubu yo kwihenda sene yarangoye byatari ni nyinshi nyene dukora zikatugora ariko nyene umusodafira ku rugamba nyene. Bashaka kumenya rero Mimi akenshi iyo turiko turabona ireresi zisohotse hari abantu biyumvira ati bijya bintu ntiba birikwikiranwa na ati bara abantu babiri gusa ko hari ama scenario amwe abantu bavuga ati bijya biba vyabaye bihora bishika nk'ivyo umaze kubona wo nk'igishinga nayo dushingira abantu bigatangura ari ubucuti busanzwe ariko ayo bikaza kubandanya ndetse bakanashika no ku ntego nziza bigatera iteka abantu bikabana batangaza bavuga ati byatanguriye muri film donc bakabandana bakaza no kurongorana cyane akagira senukin kakwigisha mushisanzwe ukavuga ati kiye kintu naho nagikinye mugabo shanda kwiriye kuraba nkikorerako aho kantu uvuze ubugira kabiri kahora katubako mara nkina sene nkabati wow iki kintu nanje nkenye rifoko ndacapika mu buzima bwanje kuko nimba ndiko nigisha abandi foko je mbanza nka kikanyigisha byo byarashitse ni nako n'umuryango bayineza nawo shinze bitewe muri filime nako ndakina cyane naho yagiye ndiko nigisha kuntu byo gukora neza sivyo ariko ivyo bintu uvuze ubwa mbere ntavyonzi ntabo ndabibona ko kumbure ababirimwe cyane abikora mu ubu nivyo bishika tukazoza kubona izo Chris na Ornella birabaye impamo birakunze nkuko byatanguye ari gukina byo byiza twabashigishira umva nagenda nubwo nankimvutana nogenda nkazikota nkazambara amajambo atatu bamubwira Ornella uri hajya byabaye nambwira ati félicitations ijambo rya mbere igira kabiri uzogire urugo rwiza sibyo ijambo rigira gatatu nkamubwira ati urugo rwa kugira ngo ruzoryohe uzobigiramo uruhara ni uzotuma urugo rwawe ruryoha cyangwa rubiha donc no mubwira amajambo atatu ariko cyane cyane bara kumufelicita hama no kumuhanura nyene kwereki kumubwira ati urugo rwawe kugira ruzoryohe nuzobigiramo uruhara none siko bimeze tuba dushaka kumenya uvuze ngo umwigime ni wagira uruhara mu rugo ubushatse kuvuga niko na wambariye Ornella gusa ubundo si Ornella gusa ni donc uko abari babiri urugo kugira ngo rushore kuryoha bibavako bashatse ruraryoha canke rukabiha kumenga uratanga ubushatse turashaka kudusigurira uvuze ati nibo bazobigiramo uruhara
ubushatse kuvuga iki ubushatse gutanga ubutumwa nyabaki neza na neza uzantumire nje kwigisha abantu bagiye kurusinga ubu si cyo cyatuzanye amajambo atatu nawe wabwira izo Chris biri haje birashitse vyabaye wewe nka Mimi Mireille amajambo atatu uca umubwira izo Chris nyene no mubwira uko nawe ati bro congratulations kabisa wawe umuntu w'umugabo bisigaye nyene muzogira urugo rwiza yeah nuko mu kurangiza ikiganiro rero ndashaka yuko Mimi Mireille ugenda utanze impanuro kuri bano bigeme bamaze imisi bariko barakurikirana amareresi bakaba bifuza kubijamo mugabo bakababwira bati mbega twohera hehe tuzohava tubijamo tugasanga bya bintu ko twavyiteze siko biri kwanza kugira ngo uze muri filime ba witeze iki nigikuba witeze nabivuze dutugitangura nimba witeze kuba guhitinga gusa bizokunanira ari hugishika ariko no bizamo nk'impano iri muri ushaka uje kugaragaza icyambere uzobishobora kubera ko imana iri muri wewe igira urusaku gushya ivuza induru cyane gusumba imitego yose wogenda uhuriramwo uhura nayo sinzi uko ndabivuze ni ukuvuga ngo imana iri muri wewe irasakuza cyane iravuga cyane muri wewe gusumba ibibazo byose wogenda uhura navyo muri icyo kintu wabugiyemo so gutyo nimba ari imana iri muri wewe wumva uzakwera iki kurimo cyuko n'umanda wabigira amanda agacyambere y'isengera kubera ko isengesho rigera kuraho umuntu adoshobora kugera aho je ntogera isengesho ryo hangerera iyo bisengeye hari Imana ishaka kugirira ubuntu usanga nk'ubu uragiye nko kumukinyikana kugize favor wow usanga nyine aragukinishije ariko nyene kandi usanga nyine Imana ibintu byose bigira Imana sivyo kandi ibidasengeye sico kimwe n'ibisengeye urabyumva umaze kubisengera hama wegere bari abantu babikora bukiye nibakwangira igihe ushaka kutukuntumbe usanga ndi mu bikorwa byinshi wa muntu nta nuko ndakwita donc urambwiye nsanga je navyibagiye nagisiki kandi urabona kenshi dukoresha nk'abakinyi basanzwe bakina uravyumva kuja kurondera abandi bashasha ni rimwe na rimwe uravyumva kubera ko hari igihe uriko ategura igikorwa avuga ati hano nkeneye umuntu nyene abimenyereye kugira ngo ntibinkerereze cyane ntibincereze nico nshaka gushika ko ntigihave gitero ego ntigihave tuwo mwanya kuja kwatigira uku reka ndabe wa muntu abimenyereye niyo mpamvu rero uri umukinyi mushasha nakubwiye senga Imana hanyuma buke ugenda wegera abandi babikora buke uzusanga byakunze natwe niko byagenze genda byibuka ngitangura ntasaba abantu baraho sinavuga amazina ndakwinginza no kuzamenyina nagasene nakamye nyene bakanhengera gusa bakagenda abyumva umuntu sindokwe hari umunsi umwe nagenda nasaba umukinyiraho nagiye kumuramutsa acampa agasene ngenda nkinyi nagiye kumuramutsa niho havuye amahigwe menshi cyane yo y'abantu bamwe nagiye mpura nabo kugira ngo dushobore kuba n'umunsi nitwa mukinyi urumva rero bigusaba kugira iki kwihangana hanyuma nugira amahirwe bakaguha gukina itange nyine ku buryo wamura bati wow nejo ku buryo umekinga ashaka ko wandikisha amateka mura nubwo ko baragasene kamwe kazoguhe indi opportunity yo kuzongera bakagutuma ko kandi buke dusanga byakunze ibintu byose bisaba kwihangana no gusenga mugategereza nuko kumbure urabona ko kumvuze uko baza barakinisha abasanzwe babimenyereye bano bashasha ntubona ko tuzohava dusanga hari impano nyinshi mwirengagiza zikijyamye hari yepfo erega si twebwe ahubwo navuze ni kubera ko kubura n'uburyo ngira sinzi hari gito twirikwa n'umwanya bitewe nimba afise bati 100 rero nivyo afise byo kuri terrain shaka kwivyazamo umusaruro nkene babandi babimenyereye ku buryo nawe uravyumva sivyo hari n'abana no kwituzi bafise impano zo gukina cyane kandi niba dusengere kandi nabonye nibisengera Imana yageze ono barabagiriye neza nabo baba manager bakagira iki buriya buke nigo rugenda niko navuze sivyo senga hanyuma wihangane hanyuma utegereze zisanga byakunze nuko mu kurangiza akabazo katandukanye zigenye zitatu ziri ku idarapo ry'u Burundi turashaka kumenya
zisigura iki Mimi Mireille? ndagowe ndagiye ndagowe zisigura ndaza kuzigusigurira inbox ntacyo bazi. Akandi kanyuma koko ijya noti y'500 twingenda ndayivuge nayiguhaye ucutubwira iyo noti n'500 mu kirundi. Ndashaka kumbwira ivyitiranwa vyayo vyose wobuze. Ivyitiranwa vy'inoti uko abantu bahora bayita, ushobora gusanga umutaxivera afise ukuntu ayita muri restaurant afise uko jenzi ko ayita cyambere ni sensa isigaye na 500 nabindi kandi nungore ivyo bindi navyo ziri kuri ntundenganya. nta kandi gatera murumva bakunda kuvuga mana yanje biransaba kwiyumvira cyane. Yego arangope ingazi hajya umuntu akweretse akakwereka n'ingazi ry'abasanzwe baburirako. Itandukaniro ryayo ni iri herero. Itandukaniro rya nuko irya ngazi no yirakora iki mani sino isonza navuga ngenda hano mu hotike nkagura igitumbura. Yes, ndabwira ko twari kumwe na Mimi Mireille, umwe mu bigeme basanzwe bakina amareresi, niyo ariko aratuyagira kuri ibi na biriya. Mimi Mireille, nsezera abakunzi ba Magic Channel basanzwe bakurikirana muri rusange. Ndabasezeye cyane mwakoze kubana natwe, Imana ibamugisha nko nkunda kubabyira, nitwararika iby'ubwami bw'Imana no kugororoka ibisigaye byose muzogenda mubihabwa nk'inyongera. Mwakoze kiganiro muzokirabe cyose, kandi abatarakora subscribe kuri Magic Channel mugende muyikore, n'abatarakora subscribe kuri Mimi Mireille official muyikore. Hari agafilime keza kitwa Inama, mugende mugakurikirane ibisigaye. See you. Nuko ndakubwira ko yari mugano wa Kent, mugano w'Imana, mugano w'Umwete, mugano w'abantu. Nyuma yo kuraba ikiganiro cyose, commentaire zanyu zabiziduhanura zabitera intege bireheza bikatwubaka. Uri karadufasha gura dushobora kuronka zino sana mwite Scott. Asante, ciao ciao.